Ku kibuga c'umupira w'amaguru bitiriye Intwari giherutse gusubirwamwo ivyo birori niho vyaciye bibandaniriza aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahejeje kugenzura ingabo zijejwe umutekano no kwivuna abansi. Ibirori vyatanguwe n'igisabisho, nyuma yaho indirimbo iranga igihugu c'u Burundi ica irasamirana, urugendo rurerure rw'abasirikare n'inyamiramabi ruca ruratangura. Jambo nyamukuru ry'uno munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yibugije ko u Burundi bwahabuje intahe, iyo ntahe bukaba bwayinyazwe n'abakoroni. Ubwa mbere bwobwo nuko Burundi bwari bwamye bufise intahe yo kwikukira, cari igihugu cifashe, igihugu gifise ubutegetsi, igihugu abenegihugu bari abakozi bakigaburira, barigaba bakigaburira. Igihugu c'u Burundi abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye, nico gituma abarundi bakera bose umugabo wese yari ingabo. Rero uno munsi twumve ko kwikukira n'ukwikurako agasuzuguro. Kugira wikureko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira, nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande, nta muntu asega bahicubahiro. Akarero gatoyi notanga, muri iyo minsi heze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, mwibaza yuko harya badutiza twaragura, muga naho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga c'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwanga agasuzuguro mwaraterereye turibakira iki kibuga, turaciyubakira. None ngiki ejo twaragikwanguye, ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe. Nagira mbere mumfashe dukomera amashi Imana yacu. Kuko n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryaramaze kwemeza ko iki kibuga gikwije vyangombwa. Ubu rero turiko dutegura yuko tucinjira. Mwumva yuko karagasuzuguro, kandi murazi yuko twavuze tuti tugira tukore igikorwa c'iteka, operation agateka. None ntimubona ko agateka tuzo turakagarukana, n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha. Ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke ico afungura, kuko tugiye gusega ivyo kurya nawe nyene nakagaye. Kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umuntu waronka ico ufungura n'iteka rikomeye cyane, kugira ngo igihugu cikukire koko cumve ko gifise agateka, kiba gifise abenegihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu, abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitere imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitegerezwa kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba
ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Yaboneyeho gushimira ingabo zakoze neza kurusha abandi. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo nkeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza gifise umutekano, ndetse tugwanye nabo bose bagwanya iterambere. Nitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace OPN 1376. Ugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Ugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Ugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi bwabo butare yabikawa. Akorera mu komine ya Kabarore. Iyo komine irimwo abantu bari monogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye ucumenya yuko hariho umukozi. Uyu rero nawe turamukeza kuko murumva ko yakoze ibikora inka, aragaruza ibitari bike, arabuza ikawa gushoka ice mu binywabi, arabuza ubutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agashiro kabute k'imiliyoni 5. Aba batatu nsa n'ubavugira rimwe, abarahagarariye igihugu barahagateka urwego ko kwivuna basi. Twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngaho Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo no munsi twara dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari cy'umwaka katwongere izi ntwazangabo zibiri turaziha imiliyoni 4 hanyuma na Caporal Chef Ninganza Richard nawe tumuha imiliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Turazi yuko ingabo twatumye zarakoze, ni haba turi mu mahoro, ni twaba twatunganije amatora neza, ni twaba uno munsi tumerewe neza. Mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. Nagira ndasabe mbere musubire muzikomera amashi.
yasozereye iryo jambo atanga impanuro ko abarundi boja ku kivi bakagwanya agasuzuguro, igiturire n'izindi ngeso mbi.